Inkuru nziza ya Yesu Kristu nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Muri irya minsi Yesu yabariye abigishwa biwe ati ntimurunde amatungo hasi aribwa n'ingese n'umuswa, ibisuma bikimba inzu bikayasahura. Nimukurikirane itunga ryo mw'ijuru, ho ingese n'umuswa bitagera, aho ibisuma bitamena ngo vyibe, kuko aho itunga ryawe riri ariho agatima kawe kazoba. Itara ry'umubiri ni ijisho. Ijisho ryawe ari rizima, umubiri wawe wose uzoba mu muco. Ariko ijisho ryawe rigwaye, umubiri wawe wose uzoba mu muzimagiza. Nicaba rero ico kuboneshereje ari umwijima, uyo mwijima n'umuzimagiza. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristu. Paulo turabandanya twumva ingene akibura abakristu b'i Korenti bari batanguye kuza barahesha bamera nk'abasubira inyuma mu kwemera Yesu Kristu yari yabamenyesheje, bakagomba gucikira abandi bigisha baza basubiza inyuma babereka yuko badashobora gukira kubwo kwemera Yesu Kristu gusa, ko bobanza bagategerezwa kumera nk'abayahudi, bakabanza guca mu mico y'ikiyahudi kugira ngo bashobore gushikira ubukiriro. Paulo turazi yuko aho hantu yarahagwanye intambara ikomeye kandi irahambaye koko. Mwibaze ukungene natwe kugira ngo dushobore gushikira Yesu Kristu, dushobore gushikira ubukiriro, twobanje gucika nk'abayahudi, kuzunguruka, gusubira inyuma muri bimwe byose byo guhera kwa Musa. Bimwe byose mbere tubona biri no mu ijambo ry'Imana, kumbure bamwe n'abandi usanga basoma bagahakwa kubiheza mu nyandiko ntibaraba umutima wabyo, ugaca usanga birabagora ingene bakira neza umwidegemvyo w'abana b'Imana muri Yesu Kristo. Murabe bya bintu byose bimwe biri hariya mu bene Levi, biri hariya mu gitabo c'amategeko, bivuga, dufate nk'akarorero ku bintu bimwe bimwe bikaze mbere, dufate nk'ibijanye n'amategeko yo kuba umuntu acyoroye canke acyoye. Hari bamwe bamwe kumbure muri twebwe batuba bari ngaha mu ngoro y'Imana, ugafata n'ibindi bintu byinshi byari mu mico n'imigenzo y'abayahudi. Hariho rero bamwe bagira bati banza mucaho mubibemwo bibabemwo niho muzoshikira ubukiriro. Mugabo Paulo akagira ati uko no gutahura nabi, no gutahura nabi, kutabona yuko Imana yagombye guteza intambwe igikorwa cayo, kandi intambwe idasubira inyuma, kandi intambwe yuzuye, intambwe y'ubukiriro bushitse bwuzuye mu mwana wa Yesu Kristo. Yaretse akemera kwiremeka ibicumuro by'abantu akabizira kugira ngo asubire kugurura inzira zina muntu wese, uwo ari we wese, wo mu gihugu icyo ari cyo cyose, w'urukoba uko rusa kose, wo mu ntara iyo ari yo yose, wo mu bwoko ubwo ari bwo bwose, yikonekise kuri Yesu Kristu, aba yikonekise ku rukiza. Atani ikindi kintu Imana ibanje kumusaba atari uko gusa yo kwizigira akakira imbabazi z'Imana. Paulo rero kugira ngo n'ubundi abafashe kudasubira inyuma, kuko kugira ngo bashobore kubasubiza inyuma babanza kugwanya we. Kandi bugiye umuntu agomba gusubiza inyuma, nogira ntinyigisho ya Ekleziya, abanza gucafuza abasuku b'Ekleziya. Muze murabe nk'ibintu usanga muri ko murabwirana, umwe yibaza ko yo bazi ku mupatiri canke ku muki, umuntu wese ari imbere y'abandi, urongoye abandi, bibi bisiga bigabanije igisharara c'urukundo ufise muri Yesu. Hari igihe utahogira uti jewe ndagiye ko navutse ukuri,
mugabo n'ukuri kudatekeye mu rukundo, uwo muntu ko kuri yaragukeneye ngo kumarira iki? Kugira tururire ku kwanka ijambo yaba yaramwishije mu rukundo. Kumbure hogera igihe agategerezwa kubimenya kugira uti birafise ico byo mukiriza. None mubwiye ngo bimukirize iki? Atari uko bisize bimusambuye. Ukabona hari ico byo mukiriza bikamuteza imbere muri Kristo, aho ni sawa. Paulo rero kugira ngo haho nibindi mbere usanga byinshi abantu barementanya n'ubundi kugira ngo mu gusambura, mu gucafuza ishusho y'Uwimana irungikanye ijambiro canke ririya, ubonereho gutuma uwo muntu atakira iryo jambo. Abenshi ntibazi yuko mu gusambura, mu konona ishusho y'Ekleziya n'abasuku bayo, abenshi baba ariko barahiganwa n'intumbero ya Kristo. N'intumbero y'Ekleziya aho uzogenda kumara zose. Sikuvuga yuko umenga abapatiri, abihebeye Imana bari imbere y'abandi, Ekleziya yuko umenga naberanda n'abamarayiki bambewe. Mugabo ivyo vyakira gute? Ubijera gute nk'umwana w'Imana? Ubikoze iki? Kuko hariho kuvyakira ahubwo ushobora no kubikora neza ukabikuramwo ubukiriro bwawe n'ubw'abandi, canke ukavyakira nabi ubikoresha kugira ngo ugumubiba, ugukekeranya, ugusambuka, ugutumutwe, ugusanga umuntu wamugize umuntu atakigira ukuri ashingirako. Iyo utagombye kumugira uca kurikira wewe, ukagira ati uyu muntu arinzamo ibintu bikomeye gutya, ni wewe, agaca gufata kuzura akazara gutwara abashatse hose. Aho no kuhagabira gose, kuko hari ikintu gikomeye, harimo ikintu gikomeye. Paulo nawe rero kugira ngo rero bashobore kubakura kuri Yesu Kristo, babatware babasubiza hari inyuma, imyaka 1000 bagize inyuma gose. hari yangira ngo kuri Musa bavuga yuko yoba yarabayeho hafi imyaka 1250 Yesu ataraza. Wana gusubiza abantu inyuma imyaka 1200 kugira ngo basubire kuza guhera hariya. Nakaryo keza kugira ngo natwe nakaryo keza mu vyumve neza, kugira ngo umwe wese arabe ibintu bimusubiza inyuma. Naho bitoba ari ibintu ubwa mbere bifatiye ku nyigisho, ku muntu naka, kuri binabiriya muvugana aho hanze, canke ibintu byose tubamwa aho hanze, mu bya politike, mu by'intwaro, mu by'ikibano. Ariko kuraba ni giki nshobora gusanga kiriko kiransubiza inyuma ya Yesu Kristo, nako kiransubiza inyuma mu kwemera Yesu Kristo, nkasanga ndiko ndatakaza ubucuti bwiza twari dusangiye na Yesu. Kandi mbe naho bigasaba yuko umuntu aheza gaca yikora kuca ashoboye cyose ciza kugira ngo ntiyemere kuzimiza ubucuti basangiye na Yesu, akabuharanira, akabugwanira. Kuko hariho igihande c'urugamba rwacu, nkuko hari igihande c'Imana idutabara mu rugamba. Paulo rero kuko yarazi yuko mu bintu bimwe bimwe bakoresha kugira ngo babakure ku nkuru nziza yabigishije, hari mwibi twumvise uyu munsi ariko ari hayagizako, kagira ati mu nkundire mere nk'umusazi gato, mere nk'umusazi mu Mana. Burya hari uburyo kuba nk'umusazi mu Mana. Akagira ati baritwaza yuko ari Abahebreya, ati ndacewe ndiwe, ako kabira yaragafise. Baritwaza ko babakomeye muri binabiriya, byose ndivyo, ndi muri byo. Ariko bagera nk'ahantu ho bagira bati baritwaza yuko umenga ngo nabatumwa, ati jewe ntibandusha. Suko umenga agomba kwishima, mugabo hageze ko yikora muri ivyo bindi nawe nyene asanzwe afise, ubwavyo bitari bibi, mugabo dushobora kubikoresha nabi tugomba kuzimiza abandi, ariko turashaka no kuvyikora ko kugira ngo dukize abandi. Twarigeze kubizirikana mu misi heza, twarigeze kubizirikana
ingene dushobora kwikora rimwe rimwe ku bindi vyiza bisanzwe by'ubuzima bwaho hanze kugira ngo tugire neza, turokora ubuzima. Turokora ubuzima, tugirire neza abandi. Muravyibuka twarabizirikanye, sinigwa ndabiteba ko ndabigarukako. Paulo agace yikora kuri ryo gira bereka ati ivyo nahari byo bitwaje ntavyo bandusha, gusa nuko babona jewe nciye bugufi, nuko babona yuko nemera kwibako hakubatoza ko amafaranga yo kugira ngo ndabakorere n'ibindi vyinshi yadondaguye guherejo. Ariko na cyane cyane kuri Paulo ngo igihambaye nikiye niki mu gusozera yavuze akagira ati igihambaye n'urukundo mfitiye ama ecclesia. Mwumvise ecclesia igumigaruka. Hari abantu uyu munsi musigaye mufata ecclesia gufata umuryango w'abakristo mukaja kuwutondeka, hari gijembo amakwa gusara nti oya vous exagérez quand même. Fata umuryango wa ecclesia umaze imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza ugira experience y'ubukristo aya majambo y'Imana, ugacuja kuwutondeka hamwe n'akantu kakadumbi gatanguye imikaritiye bwa bukaritiye bwo hariye bwaficika, ngira ngo butaranamenyeka no kwikarata y'u Burundi. Umuntu yatanguje akantu kagapumbafu hariya, ariko arondera ingene arondera amafaranga mu bantu ngo naka ngo kari mu madini ngo hamwe ngo ne Ecclesia Catholique. Pana oyaye, un peu de justice et d'honnêteté. Ukazubona bariko baratuma ko ngo baserukira ngo amadini no kwitonda, hari ibintu bimwe usanga umenga bariko baraturenganya, ugasanga bafashe nk'umwepiskopi yego si kimongo bwabo nawe ni miburiburi. Fata nk'umwepiskopi amazi imyaka ingahe ubwepiskopi, ukabona bagomba kumugereranya n'umuntu azukurutse jo bundi, nta nuzi wamwatiye, nta nuzi yazananye, aje yiyemeza ati ndimwe umucanwa wa mutima ngo numu apotre yampaye isuka rero. Oya tuvugana kuri si ko ari idini ndimo cange nimba mu byiti idini, mugabo tugerageze no kuraba ku bintu bisanzwe by'ingene dushobora kwiyumvira ibintu uko binganangana. Ego niko kumana na cyane cyane ikaraba umutima w'umuntu. None kubera iki dushaka guha umutima mubi bukwi na bukwi abacanke bariye, utabazi, utarabegera, utarabona ico, utararaba mbere nico bamariye abandi muri ubwo bukiriro. Rimwe rimwe ukabanza ukibaza. Mu nyuma rero Paulo agaca yerekana ati igihambaye n'uwo mwitwarariko w'ama ecclesia, n'uwo mwitwarariko w'ama ecclesia. Urashobora kwibaza nk'ubu tugere Kristo nuko bavuga ngo nabavugiye ibintu, jewe nzimba hafi y'abepiskopi nkabona ubuzima bwabo, ukabona umwitwarariko bafise w'abantu n'ubukiriro bw'abantu, ushobora kumuraza amajoro n'ayandi. Iyo umubonye asokora cyajya ngibaza muti n'umuntu menga amerewe neza, araho turanamupendereya twama tumusabira kuri altar. Murazi ibintu batwaye haje myitwarariko batwaye y'ama ecclesia igahakwa kubaturitsa. Mugabo kubera ukwihangana ntimuca mushoka mubibabonako. Umwitwarariko w'ama ecclesia, kugira umwitwarariko w'abandi, kutuzura ubwa mbere umwitwarariko wawe wenyene, ugasanga umenga uba mu buzima ugomba kuburundi wawe wenyene, ugomba kurundarundanya. Sinzi umunigeze gukoresha iyo mvugo, kuguma urundarundanya ibinyeje yavuze. Reka kuguma mugira umunoho, guma murundarundanya ubuzima iwanyu gusa, gushikanaho mugwara. Hari abantu barunda gushikanaho bagwara kurenza urugero, ibintu byo kurenza urugero. Kumenya ahubwo kurondera ibisumbirije ivy'ubwami bw'Imana. Harabarunze ibintu mugabo ari ibintu bibagiriza imbere y'Imana, kandi umuntu atangiye kugira uwo
umutima wo kurundarundanya wo munoho wo gusakurana ubuzima wo kurunda ibintu byinshi we, amazu menshi, amatongo, agura abantu n'ibintu byose arunda ku ruhande rwiwe, akibaza ngo niko gukomera. Noko money. Ivyo nyene nivyo biriko biraguhamba, ukabirunda hafi yawe utabona aho bikura, mu karenganyo kenshi kahonyanze kakaniga ubuzima bwa benshi, nta mwitwariko n'umwe. Ivyo nivyo bizoza kukubera urubanza. Warunze ibyo kujija ubuzima bw'abandi, ibyo tabaye abandi, ariko hagahigwa. Aha rero tuvyumve, hariho abantu barumva inyigisho nk'iyi ngo ndabisubiremwo, bagaca bagira bati nta kwirirwa turakora ngo turondera amatungo, tugire amatungo menshi. Apana kurunda, tugire amatungo menshi. Oya, nugukora. Ahubwo umuntu mbere ari mu uyu mutima w'Imana arakora kugira ngo aronke byinshi byogirira neza abantu. Mugabo ntabikora gusa ubwiwe, aramenya kubisangira n'abandi. Abirondera neza, hanyuma kandi akabirondeza ubwami bw'Imana, akabisangira neza n'abandi. Akamenya yuko twese ntitwama dufise amahigwe amwe, yuko bitwitaba kumwe, nubwo twotunuka twitanga mbere ku rugero rutagira uko rungana. Ahubwo umuntu akarunda ibikorwa byuzuye ubuntu, ikigongwe, ugutabara abandi, ukugirira neza abandi mu byo uba warondeye mu nzira nziza, kumwe dukunze kubizirikana. Yesu akagira ati ngaho iyo ni inzira y'ubuhigwe, kuko ngaha aracari ko aratwigisha ibijanye n'ubuhigwe. Yatwinjijemwo mu ntangamarara kuva mu kigabane ca 5 c'inkuru nziza twandikiwe na Matayo mweranda. Paulo kindi yavuze cy'umwitwarariko, nako kindi yavuze gihambaye kuri we, ubwa mbere kumva yuko kugira susi nziza y'abandi, umwitwarariko mwiza w'abandi, ico kiraduha iteka rikomeye cyane imbere y'Imana. Kumenya kwitangira abandi mu rukundo. Harekane yaciyongera ko akagira ati ngo ninde yokena ingoga simbe ndazikenya, ngo nimba ntegerezwa kwininahaza zokwininahaza mu magara make yanje. Nukuvuga iki? Ivyo vyose umenga biguhiteka n'agaciro gahambaye aho hanze abantu turabiramwo byo mu kibano n'ibiki byose byo mu madini n'ibiki by'amapete n'ayandi. Paulo akagira ati imbere y'Imana sibyo binzanira ubukiriro, ahubwo ukumenya ko ubukiro nashobora kubwiha kuko nsanzwe ndi umuntu w'amagara make, nkamenya kwishimikiza umukama, nkamenya kwitabaza umukama aho ndi mu bukiriro. Harahiga umuntu yama amenya kwiyumviriza neza mu magara make yiwe, agaheza kumva aho Imana imushigikira, imukomeje kugira ngo atambuke. Uyo rero arahigwa. Nayo uwiyuzura akigira inzu y'amabuye, mbere ugasanga no mu vy'Imana yigira inzu y'amabuye, uyazotangara umunsi urizina asanze yari yuzuye wenyene, mugabo atuzuye Imana, atuzuye urukundo rw'Imana, atuzuye ubuntu bw'Imana, atuzuye imbabazi z'Imana. Biravana rero nuko ngene umuntu araba ibintu, ingene umuntu ibi mu Congereza bita ngo mindset, mentalite. Yesu avuze ngo umuntu ingene araba ibintu, sindabo yaya maso y'inyuma, ni hari indani. Ingene uraba ikintu inyuma nivyo nisiguri ugiha, interpretation ugiha mu buzima, isiguru ugiha. Ko twese turashobora kuraba ikintu kimwe, mugabo bakitubaza ntitukivuge kumwe, kuko hari ukungene tukiraba hari indani atari kumwe. None iyo
uko kurabira kw'indani, iyo mindset, iyo mentalite iza gute? Bivana n'ivyo umuntu akunda kandi bikavana n'ivyo umuntu ashima kubamwo, bikamubamwo. Ibintu dutebamwo, ibintu dushira mu mwanya munini ubuzima bwacu, muze murabe nivyo bitubamwo. Nkaje kuko umwanya wanje munini wose uri muri Radio Maria irambamwo ku buryo hamwe wotabura hari indani wosanga hariyo Radio Maria. Kandi ugasanga bica bikugira gutyo nyene. Muraba nk'umuntu akunda aba Bob Marley, tusanga afise amadrede, yudasanze hakwa gutumurana kagatabi yakunda kamarijuana, gasanga agomba kungena genda, ukungena vuga. Ibintu ukunda umaramwo umwanya, genda urabe ivyo bintu umaramwo umwanya, uzosanga usa navyo. Ukaba ugomba gusa rero na Yezu Kristo, ukaba ugomba gusa n'umwana w'Imana. Raba rero ibintu bigusanisha n'umwana w'Imana, biba ari ivyo ubamwo, biba ari ivyo uteramiramwo. None akaro kandi gasanzwe, muraba umuntu akunda kuba mu kabari, usanga mota gute, usanga asa gute? Ushika hakwa kuduma gatuku kuko tuza tukamwumvamo akaruko. Nuko muraba umuntu akunda kunywa itabi, nusanga mota itabi asa n'itabi n'icyumba ciwe aha kunze kuba ari mwene hose. Ikintu tubamwo kikatubamwo, kituvyaramwo uburyo bwo kubona ibintu. Kandi umuntu uzosanga akunda icupa cyangwa agakunda amasigareti, abonye nk'ikintu hajya akabona hajya nk'ikintu, ariko arakiraba ngo hajya ngo harimwe amacupa ngaha, akibona nk'amacupa hajya harimwe amasigareti angaha. Fata umubo n'umugamba bashitse imbere y'inka, umwe ashobora kuyibonamwo imvyeyi gaburira umuryango igira iki, wundi agacaga ati hari nk'imigeto myiza ingana.